gusa okay ndavyumva shira hasi kwanza ico giso manu yombukiza ndabigusavye okay ivyo ukuransaba ndiko ndavyumva ndiko ndavyemera nimba ndiko ndavyemera none ni wicumita uraza gukundana nande nyene vyemizi nyene navyo Hakunze kwashikira mu gihe kuko iyo wenda gusuka cari gose iminota 5 yonyene nuko canyizeza just nyene yuko wangayeko yani nkiyahura kandi urabizi pe wena shobora kuba ntigeze mbase yange mu rukundo rwanje je nta mbere hakubunya nsigaye nkomeje kweke yumva ko komeza ubonye kutakomeje kiriya gihe ubundi bakunda kubivuga ibinya Mutoni ngo kenshi kimwe cy'agaciro umuntu akimenya ko cyamaze kumuja kure ko nyene niba ari vyo wawe kuko izo kubimenya ko ndi w'agaciro ariko mfata neza mwe no mwana n'ubukurarizwa no gusa rero abaza agaciro kanje barantwaye niyo mpamvu ino saha ubona ko mberewe ku ntoki nimba utari warabibonye ko intoki zanje zikwiye kuberwa ari wabibonye ndabona siga usa neza ko yari nyene bayitaye hagataho Mutoni kiricene no guhamagara ngahanya no kushaka ko dusubirana je nawe izo z'umugabo wawe kuba mwarabanye inkwano nzozisubiza everything ntaribe hako bade I need you in my life ntabwo shobora kubona gufiza ko dusubirana je nawe kwanza imbere kumbwira ivyo bimaze ushice kisuhazi sho wishira hasi ntugire ikibazo pe ntabwo wacha kugucumita ni wowe uza kubitaho kuncumita cyangwa kugucumita yani ni wowe uza kubitaho ibiki ni wanyanga ndacishumita ariko ni wemera gitse ko dusubirana je nawe nagundi bwite yuko ufise undi mugabo nimbubana n'umugabo wa don't care bari je nitire gusubiza mu mwana zose zatanze pe binabaye ngoma naziguze ko na cumi okay tubane ubuye nzo kwitaho neza Mutoni please ivyo ukora binsaba jewe ukwibwira jewe mico imiyombo kitareba kore nobana n'umusazi nakundana n'umusazi nimba udashaka kumva ko ibintu kuransaba ndiko ndashaka kuvyumva Mutoni nimba no twara ubuzima bwanje ko bwawe ugitse ko sino tumagira ikindi kintu gishobora kuba cyo kubako okay please tell them that god nawe umugabo tuzomugira ibanga basi it's fine basi umugabo nanabimenye baza okay n'ubundi nyene kiratano kumenya mbere ubana gusa nayo gusa nje ndiko ndagusaba ariko urumva ushaka mbane nawe ariko dukomeze nawe ngumane nanje of course unkunde cyane kurusha kungena ukunda uwo mugabo wawe ko njije neza kungena uzi gukundwa njije neza urukundo kwiriye navyuzi nuvyitirira ikindi naco nimba wumva ushaka ko dusubirana je nawe mbane n'undi mugabo ubwo n'urukundo ufitiye canke nindi mpamvu nta mpamvu ahubwo ugise ni kuba nyine ngomba kukubahiriza si kuko wagize mariage yaje nani misi 2 irahera okay umva shaka ndarusambure mu misi 2 nivyo niko ndakumvisha rero umuduro musivuza ati ngo gusubiza inkwano zo sarisha kandi ibintu bitahuri wacavuga ati n'urya mukobwa nyabaki kandi sino tumagira ikintu kimwe cyo tuma kuri yo special ngo abisiba kuvuga nta Mutoni please ndagusabye Mutoni twemene yawe okay ndavyumva shira hasi kwanza ico giso manu yombukiza ndabigusavye okay ivyo ukuransaba ndiko ndavyumva ndiko ndavyemera nimba ndiko ndavyemera none ni wicumita uraza gukundana nande nyene vyemizi nyene navyo urabitwa nagukunze I know naragukunze ndagumutima wanje wose we n'umutima wanje tige duha agaciro urukundo rwanje rufashe nkaho menga ndagukunda nagufashe nk'igikomana canje none twari undi muntu yoza ngo kankunda nanje nkamukunda kubw'ivyo rero sishaka kubura umuntu akunze mu bwanje nyine Bura guza sanga reka nize ko business twe turabusiness ageza nyine warugiye sawe abantu bameze nkuko kandi cyane n'abahungu mwe muri abantu fake sana bamwe gute wowe ushaka kwiyumva ko agaciro k'umuntu kamenya ruko yagiye
mani umuntu amaze gukora ko atari hari ushobora gushuha Gari soko nabo wari nyamaze kunyemera yuko turi busubirane mu wari kubera ni wicumite none wicumite abapolisi cyo baje kumfunga nje nakwisha Oya ubasha kubibasobanurira izina ry'Imana nagize mariage muri deje urukanzanira ko ibintu nk'ivyo onye umva bisigwa neze mfata decision gira mariage wo mukunda nje nakusanga ni ibibazo nk'ivyo no kubembeza mu n'umwanya ati kuri turasubiranye iki niki ngiye sinogaruka ukora iki je usambuze ngo Baguza Sengaa media muko bakumva ko kabo nyirashaka kumujisha nyene kugira ngo nyene abashe kubitaho habo maze gusoka hanze ugacukata imigenderanire n'uyo muntu kuko of course nyene yade ngunye bivuze ako gaciro gashaho ukamenya utigeze abona ukashwamenya yaragiye gute cagaciro rero kimenya kikifisi ko rundi ububibona ko cagaciro nubiha agaciro utabiha agaciro ubwo n'uruhombo rwawe ko bimeze wow by the way, wana ndo maze korana kijyani inonuze ikiganiro gishashe ese ukibona gute kwanza kiganiro nyene ibintu vya stone nyene vya mafise akandi ka none kugira dutangure hano tuko turakina nyene kwanza vyumviriye gute nyene aushagaye nawe genda ube kandi muri Sengaa ko arondera host w'umukobwa gukora amadozo cikimba no ndakubaze kandi utari umuhost so nene bende bakuzi ba Sengaa media nyene keshi imya nibazo keshi bikunda kubora bone ibi nibazo keshi ukunda gusanga biba gusanga umukobwa aritangiye umuhungu cyane akoze ibishoboka byose ukasanga n'umukobwa namurira umuhungu inzobamo n'umukobwa ko rishoboka byose igitoro umuduga ayimugurira ariko usanga uwo muduga umukobwa yagize yaguriye wa muhungu akoshamwe abandi bakobwa yanze umukobwa apangiye umuhungu ako isambana mu nabandi bakobwa so nyene by the way nka move kugorovwa ni ufise experience y'ibintu byinshi muri buno buzima especially boy by'inkundo ko kiganiro giherutse aravuze ati rero nti wagiye ukunda cyane ku buryo nyine kandi umaze gukunda ngo uraranga uriye kora so nyene nakose ubasha guheza yabo bakobwa bagira bakunda cyane gutunga gukunda bakitanga sana kuyane kuby'urukundo buri nyine urukundo rura control okay raba bikunda ko duhitamwe aho dukunda twohisemo neza kuko urashaka kumva umuntu wamukunze ukimfana uyu muntu kweri dukundane ugakumva bigume gusunika mukundane kandi warumva menga ntivyokunda ubireka ariko kwera nyine urukundo ruba rugusumbye inguvu usanga wabikoze ugasanga mwakoreye no muntu rero ico no hanura umuntu abamaze kuja mu rukundo cyane ko urukundo kuba wihitiyemo akagenda wese akaramvya akumva menga yarashitse ni mu rukundo nibigera bashika nibikunda kuko ushobora gusanga ujya muri kumwe wewe narashika kuri wewe canke nawe yarashitse ariko ejo bizokwigarura kandi yumva menganire bwashike bivuze ngo wewe uzobabara ndabo bishoboye ko biragoye gushobora kumva ko urukundo rukontrol biragoye ko bikunda namone babara bivuze ngo raba bishoboka bugiye batagiye wese badakunze wese kuko kenshi akunda kuvuga sinzi ko twacu ya mugani ngo ujye ukunda abandi nawe bajya kunda bagakunda abandi n'ikindi kireka bikene babesha okay none nimba batabesha kuri kintu bavuga ati nimba ukunda abandi yani nagakunda abandi so uvuga isinyere ko bisha bisaba rero yuko kugira ngo ukundire umuntu wanyawe ucyo uhindukira yani urabona kuko ufise ubuhanza ubufise nawe wundi agukunda nawe numukunda niyo mpamvu twita mu bo dukunda bajya dukunda nabo niyo mpamvu batubabaza kuko umuntu atagize utamukunda niyo kubabaza exactly yani nivyo n'agaciro ubiha ubwo uhindukira rero agushavujibana nk'ibisanzwe uhindukiye naho urababara ko ugiye mu rukundo utashaka oya usuma uganda gutera inkuru none uhitamo nabi kwa mbere no kubaho ukunda gusumba kubaho kunzwe kubaho ukunda gusumbaho kunzwe ikugwitamwe nabi kubaho ukunda mukuka ukumva menga wewe wogenda ku mugabo ukunda cyane kubera ngo ntuzoga uzobabara cyane gusumba kugenda kuri wa mugabo agukunda umuntu agukunda nazo kubabaza umuntu agukunda nazo gira iki uzomuzobayeho neza kuko uzomugira iki nacumve azogutahura kandi ibyo twa dukeneye ariko ujye ukunda uzomugira iki na bude chikine gati ndabihebye sindamubabaza none bibasaba iki mu gihe umaze gutahura ikintu nyinshi onya kugira ko aburi kino kugira ngo ubashe gutanga igitabo cyo kuvuga ati sa ni uyu mutive namukunda pe ariko reka ndavyiregariza kujo nkenejewe nkeneye umunezero kandi keshana ari umunezero burya urukundo rurahaseruka tu ugahindukira ugakundana n'ujya muntu uragukunda
ariko nakubwiye ko iyo uri ahantu nyene ukunzwe nawe udakunda naho urabangamika. Ariko wanavuze kandi ati guhitamwo nabi ni kubaho ukunda aho buhisemo nabi nyene handi urukundo rwironderera inzira wicira inzira ko nyene urakagorwa sinzi impamvu nyene runahari. Yarugora urukundo rumeze nk'amazi rero nubwo ruzibira ngaruca mama rurarondera iyindi nzira rucamo. Okay, urabona keshi urabona nk'abo ba diaspora benshi usanga bafise ukuntu ashobora gutanga amafaranga menshi ku bahungu nyene ibintu nk'ivyo byaranamamaye kandi n'ubu biracari bizonahoraho ako yageze igihe wacu usanga nyene umuhungu aradekonye. So nyene bayakunze amafaranga n'abadekonye niko umva bayakunze amafaranga abari wa wundi nyene abayakurikiye amafaranga ukamumenya ko atagukunda kushobora ngo yaraguhemukiye yaguhemukiye reshatse amafaranga. Ubwo rero by the way nyuma y'ico kintu rero ni basi urukundo bwo kumva yuko umukobwa agomba gukunda akitanga ku buryo abayumva ati ufise ikibazo cy'amafaranga ngaha to kuje vyo byarigeze kumbako nigeze gusohoka n'umudara wona yani w'umudiaspora yani sije natonga umusaba amafaranga yatangiye kuyandungikira bwa mbere amaze kuyandungikira rero acavuga ati none gute no kena afise umukobwa ese ako mu nyuma aje kumubwira ati but I'm sorry je nibajije yuko wakoresheje amafaranga yawe kugira ngo ungure wrong nyene sasa rero je mu nibaza yuko umukobwa yataze amafaranga umukobwa arinze guha amafaranga bagukunda nabuze icyo yakoresha kumbe ntabwo ari kugura urukundo urukundo barugura gute kugira umuhebura kimogera ukundi urukundo niba rugura. Okay, urukundo niba rugura kiretse ahubwo umuhaye amafaranga aciye agutinya ko yokubura akabura amafaranga akacigira ku mategeko yawe agiheba buri kimwe iki n'iki kugira nabura amafaranga kuko abantu bose dufite ubwoba bwo kuja mwibarabara. Wow, nyene shaki garo cyane nagisemwo neza ku muntu wanyaho kugitamurana nawe nyine mutegeka gushimira kandi. Ndagushimira. Kujya bari byatweze kuramuka ubuntu bw'Imana kora bw'ubuntu bw'Imana rero ni guys agaciro umuntu atigeze abona mutararunka ibyawe bwite ntabwo ashobora kubibona ntabwo ashobora kukabona umaze kuronka ibyo ari ukwiye amaranga mutima cyangwa ubuhehesi ukora mukoresha. So be careful how you choose nyene nk'izo aho kugira ngo uzobashe kugira umunezero wa nyawo. Gusa rero nkakoseka ati ngo kasonga kabano bavuze ngo guhitamwo nabi kubaho ukunda kubaho nabi ni uguhitamo kubaho ukunda, kubaho neza ni uguhitamwo kubaho ukunzwe. Exactly, ubwo murakunzwe sana. Inyuma ya kamera twakumwe na Hanta Kira.